turabaramukije inshuti bakunzi ba televiziyo Ndufacom aho muri hose abadukurikirana bari hano mu gisagara cya Bujumbura abari hagati mu gihugu abari mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu bibanye bari muri Tanzania Rwanda abari muri Congo abari muri Kenya abari ku mugabane w'Uburayi abari Australia Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye ikiganiro ni Ndufacom muri kumwe kuri micro ni twagayezu Venuste nkuko bisanzwe simba ndije nyene mba ndi kumwe na mugenzi wanje reka ndabamuhe umwanya abibwire abaramutse yongera abahe nikaze muri kino kiganiro cya Ndufacom. Shalom bakunzi ba Ndufacom TV ndashimiye cyane Venuste ampaye akanya ko kubaramutsa nkuko turi mu kiganiro ca Ndufacom mumenyereye twama tugikora turi kumwe na Venuste hamaje ku kazina ke wanje nitwa Raoul niyo nkuru nkuko mubimenyereye jemeze neza ndashima sinzi namwe ingene mumerewe ariko ico nizera nuko namwe mumeze neza abadukurikirana aho muherereye hose nabo bitoba bimeze neza urabagwaye urabafise ibindi bibazo twizere yuko bagiye kumererwa neza nabo hama tubandanye tubashimira ukuntu mudushigikira ukuntu mukunda ikiganiro cacu Ndufacom mubandanye mukomeza uko cyane mu gupartaja ivyo dukora mu kuduha amakomantere yanyu tukumva ivyo mugomba kutubaza uri ibyo mugomba kutwunganira mutibagiye rero kugira subscribe kuri channel yacu na commentaire nyinshi mupartaja ibikorwa vya Ndufacom TV kuko haca ibikorwa byinshi cyane ikaze cyane rero mu kiganiro Ndufacom cyo ku munsi aho tuza kwibanda bikomeye cyane ku gikombe c'isi Coupe du Monde igiye gutangura vuba cyane itariki 20 ikatari aho turaza guca turabe historique yayo yatanguye ryari yatanguye gute ibihugu bifise ibikombe byinshi abakinyi binjije ibitsindo byinshi nibindi bitandukanye reka rero nshimire cyane Venuste ampaye akakanya ko kubidondora hama atugire idonido y'ikiganiro uno munsi nibaza yuko ahanini ntihenze tuza guhagarara kuri Coupe du Monde ubona yuko ari yishushe mu misiza bitagiye koroha. Ego urakoze cyane Raoul nkuko wamaze kwivuga uno munsi turaza kwibanda cyane kuri mondiale ariko turaca gatonya kuri Ligue des Champions tuganire ingene imigwi yahuye itombora yagenze uko imigwi yagiye itandukanye yagiye igwana ko kugiye gutandukanye turabire hamwe imigwi yo ifise amahirwe gusumba iyindi n'iyindi tubona yuko yoba ifise amahirwe makenya bivanye n'uburambe bafise mwari no higano. Nkuko Venuste yarabivuze turaca muri tombora turabe ingene tombora yagenze tombora yo kwa mbere ntiyari yoroshe ubona ko imigwi ikomeye yahuye nka Paris Saint-Germain kuyihuza na Bayern Munich kijya si coroshe Real Madrid bakayihuza na Liverpool urabona ko bagiye bararaba ingufu cyo gituma aha turaba ibiharuro tubona bashobora kurengana tubiceko nayo nkawe ku bwawe Venuste uri kuraraba urabona uravye yo ukuntu twari twarabye tombora ishobora kugenda ukaraba ingufu z'imigwi no kuntu bayihuje urabona amahirwe uyahande. Je kubwanje ndavye ukuntu imigwi yagira tomborana ahanje mbo hari abantu bagiye baravuga ngo burya bino bintu birashobora kuba byapanzwe baravye nk'ukuntu uyu mugwi wa Paris Saint-Germain bagiye kuhuza n'umugwi wa Bayern Munich bamwe n'abadogo bagiye baravuga ibi nibi yuko FIFA UEFA iba yamaze kuraba ukuntu imeze bakabipanga bagahinyanyura ukuntu aho novuga gatonya nsimbiye kuri mutonya waryo Europa League cyane baravuze ukuntu Manchester United bayihuje n'umugwi wa FC Barcelona bakiravuga ati burya ibintu rero
birashobora kuba biba byapanzwe mugabo jewe si nemeranya nabo kuko nitombora nkuko vyama bizwe ekipe haraba amatora abaperezida b'imigwi niyo baba bari hama wewe uguye ko nuko nyine uremera hari igihe usanga baguje n'umugwi ukomeye ukavuga ati no nahantu ndaba hari igihe nk'umuperezida atora umugwi atomboye ukabona nyine mu maso harahindutse yagira ubwoba burya n'ubwoba mu bisanzwe hari ibyo aba yiteze mugabo agaca asanga bitandukanye n'ivyo atomboye je rero ku bwanje nibaza yuko ivyo bavuga nitombora riba ku mugaragaro twese tuba turiko turabiraba kuri televiziyo nibaza yuko hajya uko biri kose nta manyangarimo usivye yuko umenga imigwi kuze bagiye bararaba ingufu z'imigwi naye handi ho nitombora yabaye ku mugaragaro nta numwe ababizi jere ico nibaza nkuko nari nabivuze urabona nari ubushize nari nagize ati Paris Saint-Germain miragabe kubibaye ya kabiri hajya ntibigiye koroha none raba baciye bahura n'umugwi umugwi wa Bayern Munich n'umugwi utoroshe ushobora kuko urinzi gutsindura kunyagira bimwe bikwiye ariko nibaze yuko ivyo bavuga sivyo kandi uravye n'ubu nta wovuga ngo azorengana tuzotegerezwa kubanza kuraba ingufu n'abakinyi bavanye mu gikombe c'isi bashobora kuza bavunitse bashobora kuza batameze neza ugasanga ibintu birahindutse uko twavyizera reka ndaguha kanya kwanza Venuste ego nkuko yaje kwivuga mu bisanzwe n'itombora nakunze cyane bivanye no kuntu yagenze ndavye uko bagiye bahuza imigwi ibiri novuga yuko imigwi ibiri uko bagiye barayihuza ubiravye neza usanga isa n'igenda inganya inguvu ndavye nka Bayern guhura na Paris Saint-Germain n'imigwi hagati yayo uyiravye usanga basa nabanganya inguvu ntibatandukanye cyane ugende kuri Liverpool na Real Madrid iyi migwi nayo usanga inguvu bafise isa n'izingana Inter Milan FC Porto canke Leipzig Manchester City aho niho harakantu umenga ni gatoyi umenga ni gatoyi umenga barabasumbya gatoyi honyene turavye ukuntu mu myaka iheze bahora bagira ano matombora hari umugwi wa horura ukavuga ati uyu mugwi by'ukuri wagiye watashe mugabo biragoye uko uvuga ngo uyu mugwi kanaka uzorengana nawe uzovamo turavye raba nkunga kuri Borussia Dortmund na Chelsea aho reraho nimigwi iravye usanga yegeranye cyane uravye kuri statistique usanga basa nabi ibiharuro birangana Frankfurt na Napoli no mugwi wa Frankfurt hariya mu Budage n'umugwi witwara neza gose ngira ngo mwarabibonye no mu mwirihigano rya UEFA Champions League no mugwi wagumye witwara neza Napoli yoyo kirese yuko atsinzwe n'umugwi wa Liverpool mu nkino zo gusubiriza bivanye nuko atakinini wari kurarondera nayo urabona yuko ari imigwi imeze neza raba Club Brugge n'umugwi ugiye mu iki gice c'8 gishiri cyanyuma ubwa mbere uzobugiye guha na Benfica usanzwe ufise uburari bwa rero higana mugabo uko twabona n'umugwi wa Brugge ntimuvuge ngo Benfica izororengana byoroshye kuko ni imigwi yose tubona yuko yabandanije yitwara neza usivye Brugge naho byanse ku munsi wa nyuma nayo ubundi ho twabona ko ari uzosohoka ruwambere ushobora no kuba sinzi ibyingene byawugendeye nayo ubundi bwobwo watsinzwe urukino rwa nyuma urukino rumwe na ahandi yagiranganya kuko turavye uri mu migwi itatu ya mbere yatanguye kuba karifye iraja mu 18 urumva yagiriyeyo rimwe na za Real Madrid za Naples gusa biza kurangira uhejeje ari waka rero urumva ingufu zose zirangana je nibaza dusomere ingene zizohura bavyumve neza abakunzi bacu ahubwo reka nabo bagire ico batubwiye muri commentaire baduhe ingene babona imigwi zorengana reka mvuge uko zogenda zihura mugabo hariho imigwi imwe tuje tugaruka ko gatonya turabe bamwe n'abandi ico bagiye bayivuga ko turaba bahaye amahigwe
tubandanije gatonya umugwi wa Naples uzohura n'umugwi wa Inter Frankfurt. Naples nuwo mu Butaliyano cy'Ubutaliyano, Inter Frankfurt nayo niyo mu Budagi. Liverpool yo mu Bwongereza izocakirana n'umugwi wa Real Madrid muri Espagne. Nayo Inter de Milan mu Butaliyano uzohura n'umugwi wa FC Porto muri Portugal. Umugwi wa Leipzig nawo mu Budagi uzohura na Manchester City yo mu Bwongereza. Umugwi wa Paris Saint-Germain mu Faransa watomboye umugwi wa Bayern Munchen hariya mu Budagi. Borussia Dortmund mu Budagi nyene watomboye umugwi wa Chelsea mu Bwongereza. Club Brugge nayo yo muri Belgique iza gutombora umugwi wa Benfica muri Portugal. Nuko imigwi yagiye iratomborana muri kimwe cy'umunani gishira icanye, ariko na AC Milan yatomboye Tottenham. AC Milan yatomboye Tottenham ariya mu Bwongereza. Turabona imigwi yo mu Bwongereza igwiriye hamwe n'iyo mu Budagi cyo kimwe no mu Butaliyano. Igitangaje urabona yuko imigwi yo muri Portugal uko biri kose yamikomeye hama hazamwe ibiri ngahe, ariko tugasanga mu Bufaransa umugwi n'umwe naho nyine wamari wawundi. Iki ni cerekana yuko uko biri kose shampiyona yo muri Portugal irakomeye kuruta iyo mu Bufaransa. Ubu baherutse no kuyishiramwe mwajya amahiganwa akomeye. Ego buryo uravye shampiyona yo muri Portugal, tunaravye n'ibikombe vya Ligue des Champions biri mu bihugu, muri Portugal bararusha mu Bufaransa. Ko mu Bufaransa hariyo kimwe, muri Portugal hakabayo bibiri. Reka rero turindire turabe ko iyo migwi myinshi yo mu Bwongereza yarenganye izohava iguma ibandanya, tukagira n'uwo dusanga muri finale nk'uko vyigeze kuba mwiyo misi heze, ugasanga finale irikikina imigwi yo mu gihugu kimwe. Ego gusa igisa n'igitangaje nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu myaka iheze. Murabona yuko igihugu c'Ubwongereza, igihugu ca Italy n'igihugu c'Ubudagi ari byo bihugu havuyemo imigwi myinshi ija mu iki gice cy'umunani gishiri cyanyuma, bitandukanye cyane no muri Espagne twabimenyereye ivamwe imigwi ikomeye, ugasanga hashoboye kurengana nk'imigwi itatu. Mugabo uno munsi umugwi wa Real de Madrid wonyene washoboye kwikarishya uja mu kindi gice cy'umunani gishiri cyanyuma. Ni ibintu mu bisanzwe bitangaje rwose tutari tumenyereye. Reka nkuko bamwe n'abandi bagiye baragaruka ku migwi igiye itandukanye, baravuze ku rukino ruzohuza umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Bayern Munchen. Wewe Raoul kubgawe ni uwuhe mugwi uha amahirwe yuko ushobora kwikarishya mu gice gikurikira cya kane gishuri cya nyuma? Je amahirwe menshi yo wanje ndiko ndayaraba ndayaha cyane umugwi wa Bayern Munich. Ati kubera iki? Icambere ndaraba amahirwe make ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain no umugwi umaze imyaka ufise abakinyi bameze neza, uboneka ko ushobora kurengana, ushobora gutwara ico gikombe ariko bikarangira atahushitse. Ariko dusivye kuraba ayo mahirwe make yabo, tukaraba ingene abakinyi bameze. Ego Paris Saint-Germain bafise attaque nziza, bakagera no muri miri ataco habaye, ariko inyuma barajogajoga. Uravye naho batsinda ibitsinda indwi usanga nabo babinjije bibiri bitatu, batsinde bine bakabinjiza bitatu. Uciye uraba ya attaque ya Bayern bafise abahungu biruka cane, ndabona umenga ntikizoba ari coroshe. Rero Bayern Munich je ndayiha amahirwe kuko ni equipe imenyereye ihiganwa, irafise uburambe muri Ligue des Champions. Ikindi amahirwe ifise nuko izotangurira muri Paris Saint-Germain igahereza muhira mu Budagi. Stade yo mu Budagi nayo ijya stade urayizi, uwuyishitseko atari Real rimwe ihora ihava amahoro, abandi umenga asha no kubagwa. Rero hajya Paris Saint-Germain nkuko nari nabivuze, ndabona umenga urugendo rwabo rurahagarikiye hajya, ariko tutibagiye yuko umupira uradunda.
dushobora kubona Paris Saint-Germain ikurayo Bayern Munich reka tubirindire ariko je amahigwe nk'amahigwe 70 ibice 70 kwijana ndabiha Bayern Munich rero kubgawe ati Allianz Arena ntibazohava amahoro hajya niyo ngorane kuba bahereje batanguriye iwabo bagahereza mu Budagi nanje nkuko uhejeje kwivuga kuba urukino rwa mbere ruzotangura kubera kuri Parc des Princes ndavuga yuko biri mu bintu bigabanya amahirwe yo kurengana mu cege kuri kiri no mugwi Paris Saint-Germain mu gihe hariya Allianz Arena mu Budagi biba bitoroshe iyo ugiyeyo benshi ntibahava amahoro nkuko wari ugiye bamwe n'abandi babonye ino tombora baravuze ati ubu byabihanganye bigiye kongera kugarukira muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma cyane cyane yuko no mugwa Paris Saint-Germain tugiye kuri facteur chance kenshi vraiment n'umugwi dukunda kuvuga ati ubufise abakinyi beza ufise abasatirizi beza hagati hameze neza inyuma hose hameze neza mugabo bikarangira birangiye ishobora gutsinda ibitsindo bini wabo ukazona baraye cyose bakabigomborera icyarimwe montada itabaho twarayibonye Barcelona ibakurayo byari bisa no kuramwo ibatera ibitsindo 6 urumva yuko amahirwe ni maki reka turindire kumbure uko bizohava bigenda mugabo nanje ubwanje ndavuga ati amahirwe ni make runo mugwi wa Paris Saint-Germain uzohura na Bayern cyane cyane yuko uno mugwi mu bisanzwe n'umugwi ubandanya utwereka ibitangaza cyane cyane uravye nk'umuntu zo gukuranamwo warangije utigeze utsindwa n'urukino na rumwe nta n'ukunganya kandi wari kumwe n'imigwi ikomeye urabona ko mu Barcelona wayitsinze kabiri uratsinda Inter domira si imigwi mibi vraiment numugwi umeze neza uhagaze neza tugarutse gatonya ku mukinyi wabo Thomas Mura numukinye cyane cyane akunda kuvuga n'umuntu ujyawe ibyo avuga agoma avuga no ntari bitururibi rero uravye kuri Barcelona yara bakifata urugendo berekeza Barcelona kurukina wo gusubiriza hari amajambo yavuze asa n'ayagabisha umugwi wa Barcelona kandi byarabaye mugabo kuri no ncuro bamaze guhura n'umugwi wa Paris Saint-Germain yaravuze ati umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi ukomeye turawubaha kandi baramaze kubatsinda igiri cyo cyerekana yuko urukino ku mpande zose zorutoroshe reka turindiye turabe uko bizobandanya bigenda gusa ku rundi ruhande dusa n'abasozera kuri Ligue des Champions umugwi wa Real Madrid umaze gutumborana n'umugwi wa Liverpool usanzwe ifitaniye akahise mbere ka hafi wanashaka finale y'iki gikombe yari yahuje ino migwi uko ari ibiri Real Madrid na Liverpool ni yahera haciye igihe bamupfunye aza uyu munsi aragatangura kuvuga ngo atsihora urabona ko basubiye guhura inyuma y'amafinale abiri atamyaka ingahe umukinyi Mohamed Salah yaragiye aridoga cyane abafana aba Liverpool ndetse n'abafana biwe mu gihugu asanzwe avukamo ca Egypte baridogera cyane umusore Sergio Ramos yakumukorereye rijya kosa akamuvuna bikarangira match Real Madrid yitsinze ku bitsindo 3-1 aravuga ati mu wundi munsi nzihora twahuye rero muri 2020 urabona barahuye n'ubundi birangira n'umusore Mohamed Salah yakoze ibishoboka byose yateye imipira myinshi ishoboka kugira urukino ntirwari rworoshe Thibaut Courtois niwe yobivuga neza kuko niwe yahura n'aya mashuti ya Mohamed Salah ariko birangira n'ubundi ku kanyuma umusore Vinicius Junior yicumaye gatonya atsinda igitsindo kimwe umugwi wa Liverpool maze match za kurangira
ku ntsinzi ya Real Madrid uko biri kose uru rukino bobo abantu bazobona umenga ni weekend de finale ariko bobo bazoba ko barakina ku kahise iyi migwi ni migwi huye ifise kahise kanini muri Ligue des Champions ifise experience nini cyane mbere twovuga no mu nkino ziriko ziraba nigo rukino rurimwe ibikombe byinshi uteranije vya Real Madrid n'ivya Liverpool rero uru rukino rwabo ruzoba atari urukino rworoshe Liverpool ishobora kwihora mu kuyikuramwo Real Madrid ikayikuramwo muri weekend de finale reka turindire Real nayo tuyizi ko muri Ligue des Champions umenga iza yari amavubi umenga ni kibuga cayo nubwo byo kwanka muri champion usanga muri Ligue des Champions bikomeye turavye nk'ukuntu watwaye kino gikombe mu mwaka uheze n'umugwi guhera muri weekend de finale ntibigera bari guhamahira wamenga bariko nyene baragerageza naje ubwanje sinabibona bamwe n'abandi bagiye baravuga ati Real Madrid irafise amachance bagiye baridunda nk'agatennis ego kugerera twari gikombe reka rero turindire urumva yuko bafitaniye kahise katoroshe uyu mugwi wa Real Madrid n'umugwi utoroshe mwari no higanwa benshi yo batomboye no mugwi baragira ubwoba umumenyereza Pepe Guardiola niwe bigeze kubaza ati niye mpamvu wewe utatwara n'umugwi utatwara igikombe cha UEFA Champions League aravuga ati impamvu ntatwara kino gikombe misi yose imyaka yose n'umugwi wa Real Madrid wama urimwo rero reka turindire no kuri Jurgen Klopp nawe arashobora kuba afise akantu k'ubwoba umugwi wose uhuye n'uno mugwi wa Real Madrid ntureka kugira akantu k'ubwoba n'umugwi ufise uburambe ufise abasore babo babunye bamaze gutwara ibikombe byinshi rero niwo bafashe no mugwi mu guhanwa n'abajya abana bakiri batonya kugira ngo babereke yuko rino championa byose bishoboka ari nkenerwa kugira ngo biyongere igikombe kigira 15 rero ntimuze mutangare turavye uno mugwi wa Real Madrid wongeye gukuramo no mugwi wa Liverpool kuko sinzi bidahindutse mondiale hazoberamo ibintu byinshi no mugwi wa Liverpool n'umugwi muri championa tubona yuko uri kugenda bigura ntege bitwara neza mugabo urafise n'imvune nyinshi mu bakinyi babo twavuga yuko ari imvo yo biriko irabitera mugabo urabona inkino zigiye kubandanya bagiye kubandanyiza muri mondiale kumbure yuko inyuma ya mondiale abakinyi bazoba bameze neza imigwizo bayiyubatse ifise yindi shusho itandukanye rero ntituze dutangaye tubonye imigwi tutamahirwe ari irenganye byose birashoboka muri football nta kidashoboka reka dutumirire abakunzi bacu Venuste kuzokurikirana izo nkino tuzova mu bwiza tuja mu bundi tuzoba tuvuye muri mondiale nibaza zizosha zitangura mu kwa kabiri itariki 15 uko reka dusozerere ivya Ligue des Champions ngaha tuzoza turabigaruka ko mu bindi biganiro hegereje tubona performance y'abakinyi tubona ingene abakinyi bameze reka tuce dusimbira vyihuta dusimbire muri kuri rya higanwa gitezwe na bose kuri Coupe du Monde turabe ingene bimeze mbega Coupe du Monde yatanguye ryari mbega Coupe du Monde yarigeze isiba byarashitse irasiba inshuro zibiri turabe historique yayo tuyice hirya no hino tuce turaba imigwi yitavye iyi Coupe du Monde izobera muri Qatar turabe abakinyi batumyeko turabe nuwo twoha amahirwe gutwara iki gikombe usivye yuko igikombe ca Coupe du Monde uza kubona uwo woha amahirwe bageze muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma kuko bagitangura imigwi yose binganya usanga bava ibitsindo kimwe ku busa kimwe ku kindi nibaza yuko itariki 20 ouverture ya mondiale Qatar ihura na Equateur ntibizoba vyoroshe uzi yuko bari banavuza amajambo menshi igikombe kubera kibereye muri Qatar hari n'amakuru tutararonka neza avuga yuko Canal Plus dashobora kwerekana izi nkino ruzoba ruruhombo runini kuri bo ariko uko bikose uko dukunda izi nkino tuzotegezwa kurondera aho tuziraba mugabo namakuru ari karavugwa ntibiremezwa neza sinizera yuko ari ukuri kuko
baramaze gutanga n'amashene agiye atandukanye. Izi nkino zizoza ziracako hariho ibihugu vyagiye biragura ano mashene bizovyerekana. Nibaza yuko atari ukuri, sinibaza yuko vyohinduka ku kanyuma mu gihe yari yaramaze kwemera yuko izokwerekana zino nkino. Ndibaza yuko abakunzi b'inkino tuzobandanya tuzikurikirana zino nkino uko bizogenda kose. Mu bisanzwe rero rino higanwa ndabona ni higanwa rya mondiale Coupe du Monde, higanwa ry'ibihugu. Mu bisanzwe iri higanwa ryagiye kwemezwa mu itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe n'amajana 928. Wari umuyobozi wa FIFA yari Jules Rimet. Niwe bazanye iki cyumviro, hama babona yuko bikwiriye yuko hoza haraba inkino zihuza ibihugu bigiye bitandukanye. Rero urukino rwa mbere rucaruza kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 930. Bamwe n'abandi batazi ivyakahise karino higanwa, ni higanwa ryateguwe ko rizoza rirakina buri gihe inyuma y'imyaka 4. Mugabo iri higanwa riramaze gusiba imyaka 2 bivuye ku ntambara ya kabiri y'isi yose, aho hari mu gihumbi kimwe amajana 942 hamwe n'igihumbi kimwe n'amajana 946 niho mondiale itashoboye kuba bivanye nuko isi yari iri mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari iri mu kaga. Bico biba ngombwa yuko iyo myaka uko ari 2 zino nkino zidashobora kuba. Nuko Venuste, uko iri higanwa ryagiye riratunganwa naho rigeze nk'uko duhaye historike yaryo, mu ntango y'ubwa mbere batuma ko ama ekipe 16 kuva muri 1934 igihumbi kimwe n'amajana 934. Kuva uko inkino zagiye ziratunganwa, ubwa mbere bahamagara imigwi 16 kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 934 kugera mu gihumbi kimwe n'amajana 978. Aho bahamagara by'abari bihugu 16. Baca barongereza ibihugu baja ku bihugu 24 kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 982 kugera mu gihumbi kimwe n'amajana 994 1994 hirya y'ejo. Ubu rero tugeze ku ma ekipe 32, ubu hagenda ibihugu 32. Urumva ko vyongerejwe cyane, ngira vuba bazongereza n'ibindi. Uzi yuko ico ciyumviro cari caje gusumenga byo babirengeje, ariko bizoteba bikunda. Ubu rero guhera ubu kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 998 aho ni hirya y'ejo iyongira, naho bamwe twari batoyi cyane. Ama ekipe yaciye atangura asimbira aja ku 32 kugeza n'ubu niyo azogenda muri Qatar. Azoba ari ibihugu 32 byo kw'isi yose bizokwitaba iryo higanwa. Nkuko babizi iri higanwa rero umwaka wa 2022 rizobera mu gihugu ca Qatar itariki 20. Rero nibaza yuko uko biri kose umuntu arashobora kuba arababwira ibihugu, tukabibutsa ibihugu vyabaye qualifié uningene bizogenda birahura, baramaze kubipanga. Ariko urukino rwa mbere rwa ouverture ya mondiale uko biri kose ruzohuza umugwi wa Qatar n'umugwi wa Equateur. Ego hama urundi rukino bace babandanya rero n'izindi nkino guhera ico gihe. Ikindi twogenda kuri historike y'iyi mondiale, nibaza yuko tworabira hamwe ibihugu bifise ibikombe vy'isi vyinshi. Nkuko benshi babizi, n'umwana avutse hirya y'ejo abaziyumvise Coupe du Monde ashikabona Brazil, usivye yuko ari naco gihugu conyene kitarigera gisiba n'umunsi wa rimwe kuba karifye muri iri higanwa rya Coupe du Monde. Rero gifise ibikombe 5
nico cambere kigakurikirwa n'Ubudagi, Allemagne ifise ibikombe 4 ikikurikirwa na Italy nayo nyene ifise ibikombe 4 hakaza rero Argentine 2 France 2 Uruguay 2 Angleterre 1 na Espagne ifise 1 ca 2010 batwariye aha muri Afrique muri 2010 muri Afrique du Sud nkuko biri urumva Brazil gumiyoboye n'ubu rero hamwe yogitwara yocibi urumva ko yocibasiga ego mugabo na Allemagne utibagiye nayo nyine yaraje sinzi ngira wo turabira Venuste ibihugu vyaje mu mondiale bisanzwe bifise ibikombe mwiyi turimwo ya 2020 mu bisanzwe ibihugu vyasubiye kuba karishe bija hano higanwa rya 2022 ego bisanzwe bifise kino gikombe ubwa mbere ikiri imbere turavye kuri classement ni igihugu ca Brazil igihugu ca Brazil ni igihugu nkiri muto nakura numva abantu bose bakuze bafana ibintu by'umupira wumva bavuga Brazil mugabo uri umwana biba bigoye yuko umenya mbe Brazil ni iki mugabo umuntu wese yumvise umupira w'amaguru yumva Brazil muri ico gihe keretse yuko ubu ubona yuko ibindi bihugu biriko biraza mugabo ico gihe Brazil yasa niyiharije ibikombe rero ikindi gihugu kigira kabiri congeye kuba karise mu no higanwa rya 2020 ni igihugu ca Allemagne igihugu ca Allemagne gisanzwe gifise ino higanwa inshuro 4 nico catsindiye bikombe 4 muri rino higanwa urumva yuko naco ne gifise akahise katoroshe muri rino higanwa gifise ca 2014 ego ikindi gihugu citavye rino higanwa ni igihugu ca Argentine igihugu ca Argentine gifise ibikombe 2 kandi iki gihugu je ubwanje ndagiye amahirwe ndavye abakinye nubwo kiba gifise n'icya gatatu mugabo uravye yuko urabona yuko cyagiye kiragarukira muri demi finale muri finale rero uravye no mwaka ni igihugu gifise abakinyi beza cyane kose mpereza amahirwe yuko gishobora kwigenza neza muri no higano kashobora no kitabukana ikindi gihugu gifise igikombe ni igihugu c'Ubufaransa igihugu c'Ubufaransa naco gifise ibikombe 2 nico gifise igikombe giheruka n'igikombe ca 2018 muri 2018 ikindi gihugu ni igihugu ca Uruguay igihugu ca Uruguay ndibaza n'abatekizi neza baca bumva umukinyi Suarez Luis Suarez n'umuntu nawe bifise amateka agiye atandukanye yigeze kurya amenyo umukinyi oyo abanyafrika ntidushobora kumwibagira umunsi yaja mwipoto agasama umugwagana uramwidogera gose canke abanyafrika ko batwifanira ino migo yacu yaduserukiye aremera avuga ati gardie ko byanse arawisamira wenyine n'amaboko usama n'amaboko umupira uvamwo ikarati itukura arasohoka penalty babahaye birangira n'ubundi ganita yinjije birangira gana itashe ico nico ikizotuma Afrika na Ghana tutibagira no mugwi Luis Suarez irigwe ariyo ifise n'igikombe ca mbere catanguye irihiganwa muri 1930 ryabereye iwabo baca bagenda banagitwaye haca habamwo na Angleterre ifise igikombe kimwe na Espagne ifise igikombe kimwe ivyo nivyo biri mwiri higanwa rya 2020 bigomba kongereza ku bikombe bafise nibaza yuko twoca dusimbira ku basatirizi baranze iyi higanwa ya mondial uko biri kose je ndabiraba Ubudagi bufisemwe abakinyi benshi naho tuvuga Brazil muri Brazil atari Ronaldo na Pele ariko abadagi ko ubona batsinda bagutsinda byinshi nibaza yuko barimwo mu bantu bafise ibitsindo byinshi ntihenze ego mbo tugiye ku bakinyi babona igore canke duhere muri kahise abakinyi bagenda bafise ibitsindo byinshi kurusha abandi bitangura gushika kurusha abandi haraza umukinyi w'umudagi yitwa Miroslav
Kroos afise ibitsindo 16 ahevye vuba cane umenga niryo muri 2010 yarayikinye mbere ni 2014 yarakinye ego no kuvuga uno mukinyi afise ibitsindo muri yatsinze ibitsindo kugira muri 2002 yarafise ibitsindo 5 ego hama yongera atsinda ibindi 5 muri 2006 ego yongera atsinda ibindi bitsindo 4 muri 2010 2010 ibindi bitsindo 2 yabitsinze muri 2014 aho yacasoze nibaza ko ari n'umukinyi akinye mondiale nyinshi cyane urumva ko guhera muri 2 akaca sozera muri 2014 bavuga ati uwo muzehe ntacaje gukora ariko urumva ko yavuye yarose ibindi bitsindo 2 undi mukinyi agira kabiri mu gutsinda ibitsindo byinshi ni umukinyi Ronaldo w'umunya Brazil Ronaldo Kisu afise ibitsindo 15 muri rino higanwa yatsinze ibitsindo 4 mu higanwa ryari kuriraba mu 1998 yongera atsinda ibindi bitsindo 8 mu 2002 ibindi bitsindo 3 yaciye abitsinda muri mondiale yabaye mu 2006 ibitsindo 15 umukinyi aza ubwa gatatu n'umudagi nawe abadagi Jed Mura afise ibitsindo 14 ibitsindo 14 no mukinyi n'umukinyi adasanzwe mu higanwa ryari kuriraba muri mu 1970 yatsinzemwo ibitsindo 10 nibaza yuko ariwe mukinyi yoba wa mbere yaronse ibitsindo byinshi mu turavye uko mondiale izigiye muri mondiale imwe ibindi bitsindo 4 yaciye abitsinda mu 1974 umukinyi aca akurikira n'umukinyi w'umufaransa umufaransa yitwa Juste Fontaine akaba afise ibitsindo bishika kuri 13 ibitsindo 13 yabitsinze mu ihiganwa rimwe muri mondiale imwe yabaye mu 1958 nibaza ko ari we muntu wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi mu ihiganwa rimwe 13 ni byinshi cyane gose uwo mwaka yamigwe kumakomeye yaciye murondera uwo mwaka yari yerewe ego ubundi mukinyi akurikira ku bitsindo n'umukinyi w'umunya Brazil Pere uwo twita umwami w'umupira benshi bagiye babivuga yatsinze n'ibitsindo byinshi nubwo umukinyi Cristiano Ronaldo amaze kumucako nubwo batavyemera avuga ati hari ivyo FIFA yanyivye je natsinze mugabo batari bwaza n'ubuhinga ngo bavyandike ibitsindo mu bisanzwe baharura n'ibigera ibitsindo biboneka umaze kumukinyi w'umunyamwuga ego rero no mukinyi w'umunya Brazil afise ibitsindo 12 bitandatu yabitsinze muri mondiale y'1958 atsinda igitsindo kimwe muri mondiale 1962 hama atsinda ikindi gitsindo muri mondiale 1966 ubwa nyuma atatsinda ibitsindo 4 muri mondiale yabaye mu 1970 umukinyi twose n'abasozera ko mafise ibitsindo byinshi n'umukinyi nawe n'umudagi afise ibitsindo 11 bamwitwa Jean Christmas yo mu Budagi rero tutiganye bigoye nibaza yuko turavye urwo rutonde abadagi baradomina hagasubiramwo abo bo muri Brazil nibaza yuko abadagi turabizi nivyo vy'iwabo barinze batsinda ibitsindo vyinshi kubabona rero bari mu batsinze ibitsindo vyinshi nta kirenze tworabira hamwe abo abakinyi dufate nka batatu bagiye batsinda ibitsindo vyinshi cyane muri mondiale imwe burya muri coupe du monde sahantu ufa gutsinda urashobora kubona umuntu yatahukanye ko ariwe yatsinze ibitsindo vyinshi afise 4 muri 1960
Mer Bitere yatahukanye ibitsindo bitarenga 4 niwe yabaye uwa mbere nubwo yarafise ibitsindo 4 igikombe c'isi si igikombe upfa gutsinda uwari we wese urumva yuko no muri ba bantu nta Cristiano twumvamwo nta Messi twumvamwo kandi tuze bamaze gukina mondial zishika zigomba zigere kuri 3 canke 4 mugo urumva ntitubumvamwo rero muri Coupe du Monde urasanga Coupe du Monde umuntu wa mbere yatahukanye ibitsindo 4 bingahe abakinyi rero bashoboye gutsinda ibitsindo byinshi cyane n'uyu mufaransa ubona arimwo no muri iyo liste y'aba meilleur buteur bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Coupe du Monde yatsinze ibitsindo 13 urumva ko ari ibitsindo byinshi cyane arakurikirwa n'umugabo wo muri Hongrie uyu munya Hongria naho bitakunze ngira yatsinze mu iyo mondial ntiyasubiriye bamwita Sandro Kosisi yatsinze ibitsindo 11 muri mondial imwe haca hakurikira umunya Allemagne icitwa République Fédérale d'Allemagne afise ibitsindo 10 urumva ko mondial yabaye mu 1970 yego urumva turavye tugiye turaca hirya no hino turasanga abadagi baratsinda cyane usibye uwo Faransa ico gihe ashangira yari yabazi twitege ikinone muri mondial ya 2020 iyire ya 2020 jico no kwitega ibitsindo ubu football yarahindutse reka Venuste turabire hamwe rero ingene i mondial ya 2020 ipanze aho izotangura itariki 20 ikazugururwa nkuko vyama n'igihugu kiba categuye iryo higano Katare itariki 20 isaha 12 yego bazoba bashitse mu kibuga Katare na Equateur nibaza yuko nk'umugwi wa Katare wateguye ico gikombe birasaba ingufu nyinshi cyane kugira batsinde urukino rwa mbere turibuka Afrique du Sud yateguye iyi Coupe du Monde bakoresheje ingufu zishoboka n'igitsindo ca mbere cyatsinze umunya Afrique du Sud birangira banganije igitsindo kimwe ku kindi rero abaragateka gutsinda urukino rwa mbere cankwe nturutakaza mu bisanzwe uretse n'ivyo haje igihugu cakiriye yego iyo gitsinze nk'urukino rwa mbere canke rukanganya kikanganya ni ikintu gitanga ikizere kinini cyane cyane urazi ko abafana benshi abakunzi baba basanzwe araba mu ico gihugu iyo mutanguye mutsindwa canke mwitwara nabi abafana baranebukirwa bagacika intege birahombesha n'igikombe cy'isi usanga igikombe cy'isi uburyo cyari kiteze kwegeranya butashoboye kuboneka kubera iki kubera abafana batashoboye kwitabira neza kurorereza nkino uko biri kose naho umugwi wabo uvamwo ntaworeka kuja kuraba Argentine kuraba Messi ngo kubera Qatar yavuyemo ariko sivye hariho abakunzi cyangwa abafana b'umutima usanga bakunda igihugu cabo gusa bagenda ari kubera igihugu ciwabo mugo urumva nabo iyo igihugu gitangwe gitsinda kiri muhira biraryoha cyane mu bisanzwe bino bintu biryoha nk'igihugu cakiriye kiviriyemo n'imiburiburi muri kimwe ca kane aho abafana ntibanebukirwa baravuga ati burya twari reka turaba nabo bagiye badukuramo canke bagiye bahura n'abandi karangire bazira mugabo muvuye mu rugikubita bironona urumva baradebukirwa usanga bitoroshe reka rero twizere yuko no mugwi uzokoresha ingufu zishoboka zose kugira ngo izitware neza ku rukino rwa mbere na cyane cyane yuko bazohura no mugwi wa Equateur nibaza yuko urukino rwa mbere bazokwitwara neza na cyane cyane yuko n'umugwi wa Equateur uzoba uri kumwe wa Qatar uzoba uri kumwe n'umugwi wa Equateur nibaza yuko boba batari kure na kure uravye ibiharuro byabo ndizera yuko ino match izogenda neza bitware neza izindi nkino zizoca ziba bukeye bwaho umugwi wa Senegal bivugwa yuko umukinyi wabo Sadio Mane ashobora kuba ari mu mvune nubwo bamushyize ku rutonde rw'abakinnyi bazokoresha mugabo ntituzi neza yuko azoba yamaze kumera neza uno mugwi wa Senegal uzohura n'umugwi wa Pays-Bas ni urukino rutazoba rworoshe rukomeye cyane ruzoba
no mugwi uzoba usa n'uwaserukiye Afrika yacu uzoba uhereka urukino rutoroshe ko no mugwi wa Peiba no mugwi ubandanya witwara neza uravye ukuntu wamugarukira mu gice ca nyuma kenshi gashoboka. Reka turindire uko bizogenda nta ubizi natwe ni muri groupe ni muri groupe A. Ego tushobandanya no muri groupe B ku magenekerezo 21 nyene zo ku 11 izoba bazoba bari mu kibuga aho umugwi w'Ubwongereza uzohura n'umugwi wa Iran. Umugwi wa Etats-Unis Amerika uzohura n'umugwi wa Pays de Galles hariya kwa Gareth Bale ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 muri groupe C. Umugwi wa Argentine wa Lionel Messi uzoba uriko urahura na Arabie Saoudite isaha 6 z'umutaga. Tuzoraba turi ku meza turiko turafungura kuyo munsi nyene isaha 12. Yego umugwi wa Mexique uzoba uriko urahura n'umugwi wa Pologne. Umugwi wa Pologne urimwo ya mashini ya Manchester City nta kizoroha oya Pologne urimo Robert ego umugwi wa Pologne uzoba uriko urahura na Mexique ku rundi ruhande ku itariki 26 z'ukwa 11 isaha 9 z'umuhingamo umugwi wa Denmark uzoba ni mu itsinda D wambikanye na Tunisia ku isaha 3 z'ijoro naho umugwi w'Ubufaransa uzoba uri kumwe na Australia bikunda guhura cyane nibuka umunsi ubatsinda ibitsindo 5 umenga hari muri 2014 ico gihe na Benzema yaragikina hagirimwo na ba Robben nambe na ba Ribery ashaba yitsinda ibitsindo 5 barakunda guhura cyane umugwi w'Ubufaransa na Australia. Reka turindire ndibaza niho tuzobonera ni w'Ubufaransa uziho kwitwara neza tuzawupimira kwa runo rukino. Ubwo rukino izorutsinda uko biri kose bizopfuma vyanka mu nyuma. Mu yandi matsinda uko groupe E ego groupe E itariki 23 zo ku 11 umugwi wa Allemagne uzoba uri kumwe n'umugwi w'Ubuyapani. Urukino rutoroshe ubwo rukino ni rworoshe no mugwi w'Ubuyapani nabone witwara neza ubiravye neza n'umugwi utari mubi nubwo ino Allemagne nayo nitoroshe turabona yuko ku mpande zose hazoba hari urukino rwiza. Ku rundi ruhande isaha 12 umugwi wa Espagne uzoba uri kumwe n'umugwi wa Costa Rica. N'umugwi wa Costa Rica uheruka gukina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Nigeria hari ku munsi w'ejo aho urukino rwarangiye n'umugwi wa Costa Rica utsinze ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Nigeria. Hari mu mvo zo gutegura kino gikombe murabona yuko uzoba wambikanye n'uno mugwi wa Espagne igihe cy'isaha 12. Muri groupe F turasangayo Maroc izohura na Croatia. Urabona yuko abanyafrika biwacu inkino za mbere umenga bafise inkino zigoye cyane. Maroc guhura na Croatia tuzi iheruka muri finale iheruka muri finale n'Ubufaransa ego Belgique na Canada. Belgique aho nibaza ko izoba yorohewe uko biri hose igihe cy'isaha 3 z'ijoro ego. Hama muri groupe G Suisse izoba iriko irahura na Cameroon. Urumva ko inyuma yaho Eto atanze icizere kirengeje ko yibona muri finale azoba ariko arahura na Suisse. No mugwi w'Ubusuisse igihugu cihoreye ibintu byose kibikora mu kinyemo. Uribaza yuko ino match ya mbere Cameroon izohava amahoro. Cameroon ndabona idashizemwe ingufu. Umugwi w'Ubusuisse n'umugwi ugora imigwi yose yaba niyikomeye yaba nizi za Allemagne so gupfa gusinda Suisse. Je ndabona yuko iyi match ya mbere yo gutangura izo bitoroshe ku mugwi wa
Kameruni. Je mbere ndavuga ati nta manota 3 bazogukurako. Mw'iryo tsinda nyene turabonayo Brazil babami b'umupira ihura na Serbia. Brazil aho tubona yuko ishobora kuzonyagira uwo mugwi ibitsindo vyinshi cyane mugo uko biri kose nk'aba bantu bagira Serbia nayo ntizobura igitsindo tuzi ifise umuhungu akina muri Fulham abishoboye cyane atigera buri gitsindo nawe nyene Serbia nabona no mugwi mwiza n'umugwi turavye no muri Europe ibintu warugize iminsi ukora sumugwi woroshe Brazil nitagenda yashizemwe inguvu ishobora kunyerera ngahantu ego ntizoba yorohewe muri groupe H turasangayo imigwi nka Portugal izohura na Ghana urumva ko ya migwi yacu yo muri Afrika itanguranye n'ama equipe akomeye cyane Portugal na Ghana azoba ari 18 kenzere hazoba habaye urukino rwa Irigwe na Korea du Sud urukino rutoroshe Korea du Sud n'umugwi mwiza cyane na Irigwe nayo umenga uko biri kose Irigwe je ndavye ukuntu imeze ubu ndabona umenga Irigwe ije muri mondiale atako itameze neza uravye inkino za kivandimwe yakinye yagiye iratsindwa cyane mugabo reka turindire muri mondiale ingene bizohava bigenda reka turindire uko bizobandanye bigenda nkuko waruheje kubivuga no mugwi wa Irigwe since nta cizero kinini je ubwanje no ushobora kohereza muri no mondiale bivanye uravye zino nkino zagiye zirakinwa za kivandimwe urya zino nkino zirashobora kwerekana ubukomezi bw'umugwi wari wose ko biri kose n'abakinyi bari bafise benshi barakuze abo bagirako mugo barafise n'abahungu bariko baraza nk'aba ba Valverde asigaye akubita ishuti rikagwa inyuma y'ikibuga rikinjira mu nzu z'abantu urumva byose bawushira ku isoko byose biracashoboka reka rero turindire mwizi nkino tuze turabe ingene bizohava bigenda reka duce gatoyi turabe imigwi iyo bifise amahigwe iki gikombe nk'imigwi 3 cankwe 4 amahigwe yo kugitwara niyi je ubwanje nk'imigwi nohereza amahigwe menshi muri no mondiale ya 2020 ubwa mbere ndashimbere umugwi wa Allemagne ndawuha amahigwe y'uko ushobora kwitwara neza birangira utwaye kino gikombe undi mugwi mpereza amahigwe no mugwi benshi sinzi barakunda kubona umenga n'umugwi mutonya bivanye nuko hari n'igihugu gifise n'abanyagihugu bakenya n'umugwi wa Portugal n'umugwi wa Portugal n'umugwi ukunda kugaruka kwitwara neza mu ino higanwa kandi n'umugwi umeze neza jewe uri mu migwi nshobora kuba mpereza amahigwe undi mugwi ugira gatatu n'umugwi wa Argentine iyo migwi uko ari 3 ndehereza amahirwe yuko ishobora kuza kwitwara neza mu kino gikombe cy'umwaka wa 2022 jewe kubwiwanje asha turahushanya gatoya jewe ico mbona ego imigwi imwe turayihuriza ko